Hello, hello. On est encore de retour pour la partie 2. Turacyari kumwe n'aba Miss candidate finaliste muri Miss Burundi 2025. Donc, mugumane natwe mumenye vyinshi bibaranga. Mwashaka kutubwira muri bande idina nico ukunda? Ego. Kanangure je ni je wahaye mikro. Okay, nitwa Iris Gloria Irakoze. Hama jewe nkunda abantu, ndakunda gutwenga. Bavuze kimwe En conyene général, genre qui gutwenga. vous caractérise. Gutwenga vraiment. Ok. Je nitwa Kugarugira Kesia, ndakunda kuririmba. Nanje ni Ngabirano Floris, ndakunda la musique. Quel genre de musique? En général, ndakunda ma style yose. Il y a quand même hariho iyo ukunda kurusha iyindi. En fait, ndi tellement passionnée par la musique, yuko ndagira igihe, hari igihe mba ndikunda rap, hari igihe en fait n'indirimbo z'igishinwa ndamaze kuyimvugiriza. Ya indirimbo gusa, indirimbo z'abarundi, indirimbo zose ndazikunda. Zose. Ego. Nanje nitwa Gateka Mahima Jean Keisha, candidate numéro 13. Hanyuma barahejeje kunyiba ibintu byose nkunda. Bahejeje kwinywa kandi si vyiza. Ako nivyo yahora nyumvisha rap y'abashinwa. Wow. Narengewe. Nanje nkunda ikigabashi. Nibaza ko norondera ikindi atari byo bavuze. Ndakunda humilité. Ndakunda abantu bari humble. Mu buzima bwa misi yose kandi ndakunda no gutamba. Ndakunda gutamba cane. Ego. Nitwa Nsabimana Emisha Bella, hama nkunda gufungura. Ego. Ok. On va jouer à un petit jeu. Mumbwire umwe wese, en tout cas murazinanye muramaze kumenyana entre vous. Shaka kumenya nk'ubu umbwire intara Iris aserukira na numero ariko. Duhere kurinde kuri Kesia. Je mvuge Emisha. Oya, vuga Iris. Okay. Ningerageze kwibuka. Aserukira Gitega. Iris. Numero nayo. Muri abana be kwike jewe nanguye. Ninzira. Okay, nuri muri Butanyerera, nuri Gitega apparemment. Umuza. Ayo ma réaction. Basi turi kumwe Bujumbura basi. Mbona muri kumwe na muzi. Bref, numéro. Sans mentir, nayo nibuka. Numéro 4. Mutanya? Sawa. Numéro 29. Arahari 29. Mbona ego vra. Muyo ndagerageza. Keisha asekura Gitega ni numéro 13. Keisha. Ego. Oya Keisha ndayizi. Okay. Iris navuge Floris. Ego. Okay, Floris ni aserukira Gitega, akaba ari numero ibintu bya 30. Oya hapana 30. Ni 56. 56 ni lali. 54. Muri mu masaka uri nyuma. Ari nyuma. Yego. 58. Oya bandanye. 59. 60. Oya nta 60. Keisha turabe ko ushobora. Turake. Nira abasha ndiko ndirukanga na micro no babara. Nibaza ko ari numero 46 aserukira Gitega. Okay. Ndakubaze. Est-ce que ushobora kuvuga par exemple ushobora kuvuga nk'abakandidate batatu intara baserukira n'amanumero bariko aba muri kumwe? Yo abanyene ba anje. Bishobora. Abanyene Ego aba. nta kintu na kimwe navyo noshobora vraiment. Pourquoi mentir? Na numero zabo. Reka dutangurire hage nyene. Kwanza bose nabavuga. Hariho Keisha. Bamaze kwivuga bon. Bon, Keisha yavuze. Reka tuvuge Emisha Bella. Emisha Bella aserukira Butanyerera. Akaba ari numero 48. Hama uyu aserukira Bujumbura. Akaba ari numero
ari mu ma 50 oya ku bwa Rugiranika donc ari mu ma 30 ego ari nyuma ya Kelia ego uri nyuma ya Kelia donc uri 36 hama Floris bamuvuze na Keisha bamuvuze donc nari kubatora je nari ni buhumuza ni 25 vraiment mwayibagiye. Okay. Reka duhe Floris. Bon. On va faire aussi un autre challenge. Muri 30 secondes kuvuga umugambi wawe. 30 secondes. Okay. Umugambi wanje ni ku promouvoir amatalo y'abajeune ndabishije ma formation ya santé mentale hamwe no ku ma formation ya réseaux sociaux kwereka à quel point talo yabo ari imari sho kuba tuma baronka ibindi bintu. Keisha 30 secondes nyene. Ok. Projet yanje nzofashanya n'abagore bari muri kudandaza mw'ibarabara ndabatore ndabagisha ama formation mu myuga itandukanye no mu budandazwa ruteye imbere hanyuma ndaho umutahe dutangure dukore dushige cooperative ikora muri iyo myuga no muri ubwo budandaje. Umugambi wanje witwa ubaka kazoza no gushira hamwe abakobwa n'abagore bakunda ivy'umwuga wo kubaka tukabaronsa formation bakeneye kugira bashobore kuba abamason hama bakaronka na équipement de protection bita epi équipement de protection individuelle tukabashira hamwe rero muri coopérative kugira dushobore kubakompanya baje no ku machantier bakore. Okay, umugambi wanje ujanye n'abajeune n'amacentre y'abajeune nous implante ama espace ya bien-être mental, émotionnel, social kugira ngo baronke accès gratuit kuri bamwe basanzwe bari muri ayo macentre iri gratuit ku ba psychologue individuel n'ibindi kubera ako kantu ka assistance mentale kwa kibuze mu macentre y'abajeune asanzwe ahari. Umugambi wanje ujanye na education financière nzokorana n'abakobwa hamwe n'abakenyezi kubija basanzwe bakora mirimo yabo badandaza mw'ibarabara canke ahandi mugabo bataratangura gukoresha amabanki canke ama institution financière nzokorana nabo mu kubaha inyigisho zijanye n'ikoreshwa ryiza ry'amafaranga donc education financière hama ndabaconnecte n'amabanki kugira bashobore kuronka gute baronka crédit n'ukuntu bashobora kwiga ukuntu bepargne. Ego. D'accord. Ok. Kambade Kesia. Derrière la compétition Miss Burundi. Reka tuvuge muri Miss Burundi hariho visibilité nini vraiment. En tout cas umuntu atakuzi arakumenya. Muraje imbere y'abantu kandi c'est une compétition irimwo des stéréotypes abantu babifata ugutandukanya. Est-ce que woba umaze kuronka des messages digufrustra des messages mbi kuva ugitangura kuja muri compétition? Umuntu akanyandikira nyene akavuga ibintu yego ya ou bien des commentaires. Urana rero faut savoir yuko jewe sinzi na commentaires menshi cyane like kuri hari abantu usanga bari populaire cyane genre si wose muri compétition bari populaire cyane muga je nk'ama commentaires mfise à part yabajya abantu banyancourage bon ushikuye na commentaires nyene négatif ndabona muga kubera nibaza ko ari kwa kundi ngaha mu Burundi basi nibiri si vya bintu usanga hari ibintu vya paparazzi vya cane ku buryo usanga umuntu wese baguma bamwataka nibiki ni hahandi usanga utari umuntu nyene bashatse kukwinjira canke uri populaire cane gose birashobora no gupasa uko nyene atakintu bariko baravuga sinzi nk'abandi. Nico kimwe kese mugabo bon je ndamaze kuronka nahone barabimbwiye kuri Facebook barigeze gushirako amafoto kandi yari en général mu bisanzwe bageze gushirako amafoto kuri y'abademi finalistes hama hariho commentaire bavuga ati ngo abongo ndabazi ngo nubwana go mu quartier nubwana go mu cité ibintu nk'ivyo donc
nta kintu vuma wovuga ngo ubabaza cane gose jewe ndigera numva. Ego. none uvyifatamo gute? Bon, je nakubwiye ko nkunda gutwenga kandi ndakunda n'ama memes. Badamufata nk'aka memes genre yashatse gutwenza abantu, yashatse kuboneka kugira atwenze abantu. Donc genre hama nkibandaniriza. Ego. Keisha, pour participer à la compétition Miss Burundi, est-ce qu'il faut du caractère? Novuga oui. Il en faut kuko ni compétition iri très exigeant ku kintu ca caractère. N'ahantu twahuye n'ibintu vyinshi bidutanta, n'ahantu duhura na pression, n'ahantu duhura n'ama émotion menshi akuzako wewe en tant que personne canke candidate utaba witeze. Rero nibaza ko vraiment umuntu bimukundiye nukuri azoze afise akantu muriwe caractère yiwe avuga ati iki kintu vraiment nzogihagararira, haza imiyaga haza iki nzoguma meze ukubonye. Ari nkawe niyahe caractère uvuga igufasha yagufashije gushobora kuja muri compétition Miss Burundi jusqu'à aujourd'hui, ikigufasha kugira ngo ushobore kuba ukirimwo? Sinzi ko noyitorera izina genre ngo gitwa gutanye mugabo je ndafise ukuntu simba nshaka guha importance nini avis y'abandi bantu ku bintu je ndiko ndakora canke ku bintu je ndiko ndaplanifya gukora. Rero nk'ubu unye muri Miss Burundi uraza ufise projet, siko ufise projet imeze uko wowe wayiyumviriye uko ushaka kwizogenda uko mukenye n'umuntu abantu baraza kukubaza, abantu bumvira batana kwitayeho mudasanzwe munavugana kaza bumva arakubwiye ngo hewe ngo ahubwo ngo mbwira ngo projet yawe ukayimubwira bakaca kubwira nka 1,500,000 wewe wabona umengo birasumba iyo projet yawe ngo ubikore. Je rero vraiment ikintu nibaza ko camfashije kuva ninjira muri Miss Burundi ni guhagararira ico kintu mvuga ati c'est ce que moi je veux, jewe ibi ndiko ndavuga nivyo nshaka gukora kandi nzobikora malgré yuko wumva umengo nta importance bifise canke malgré yuko ujya mu nabikritika canke iki. Nibaza ko ico kintu vraiment co guhagararira mon avis gusumba iy'abandi caramfashije cane vraiment gushikaho ngeze. Nazo ko ari ivyo. Ok. Fleuris, selon toi, être belle, c'est inné ou bien ça se construit? Je dirais d'une part c'est inné, mais d'une grande partie ça se construit. Kubera tu peux être belle mugabo ntibiboneke. Ntihage n'umuntu ubona ati elle est belle, pourtant t'avais ça. Mugabo iyo ubikonstruije ni hari ikintu degaja, hari ikintu kiza bakavuga ati wow. Nico gituma mvuga ati c'est inné d'une petite partie, mugabo d'une grande partie ça se construit. Misha, mu bushimwe badutanga muri Miss Burundi nakahe bakuyemwo babara? Bakuyemwo no babara? Ego. Urabaye Miss Burundi. On est le 25, t'es élue Miss Burundi. Hari ubushimwe, hari imodoka, hari amahera. Bon, il y a autre chose aussi. Ni iki bakuyemwo babara? Ouais, où est sincère? Bakuyemwo baravuze ko bazorihira amafrais académique abazotogwa. Jubu naraje gutora nzoja kwiga master, rero bayikuyemwo vyombabaza. Muga aussi bakuyemwo imodoka vyombabaza kubera ko deje ufise ama activité menshi ujamwo, rero vyo bigoye n'ukuntu kwideplacer bisigaye bigoye bayikuyemwo. Muga stage ni imodoka nyaza kari ikintu umuntu ashobora comment dire yo kuyadapta la situation ukwije. Muga nukuri mukabona amafrais académique vraiment jewe hanahejeje gupanga ryari nzoronka diplôme ya master nukuri ashobora wangiriye nabi cyane. Ok. Iris, urazi ama méthode contraceptive ahari? Urazi? Ok. Muyudi, ma méthode contraceptive ahari. Niyo ukoresha? Je nukoresha. Yego,
bon iyo nza mu za mbere yoba ari abstinence hama par après urumva vyanse ko nihangana nasaka nihangana gato vyanse naho nkasubira umva ngerageje gatatu bikanka vraiment canke nkoresha preservatif. Ok. Kesia? Ok. Kesia, ni kihe kintu abantu bibaza kuri competition Miss Burundi wasanze atari ico ahubwo abantu bihendako? Nibaza ko ari vyinshi. Icambere vraiment ico kintu amashaka kivuga hari abantu bibaza yuko ari concours de beauté. Abantu benshi nivyo bibaza yuko ni juste ko hari nk'umuntu uzambabwiye ngo ngo muri ko mwitegura gute ngo ndabizi ngo mutambuka genre aba yibaza yuko na kintu turiko turakora atari kwambara amatalon no gutambuka imbere y'abantu. Harimwo ibindi bintu vyinshi cane ivy'amaprojet en tout cas abantu barabimenyereye bavyumva barabizi ko harimwo amaprojet kandi vraiment n'ikintu bakorerako kuko turagira n'amaformation vraiment kuri iyo projet nyene. Hama ikindi naco novuga haraba n'amamoma mugahura n'abandi bantu genre ni ibintu biryoshe cyane biri au-delà y'ibintu vyo kuvuga kuraba umuntu gusa ugacuvuga ati wowe uri mwiza ja muri Miss Burundi. Nibaza ko bidakwiye juste kuba uri ufise beauté physique kugira ubu mu Miss. Ok, Keisha, nashaka kubaza le fait que uri muri compétition à Miss Burundi communauté yawe ibifata gute? Bon, pas communauté, je veux dire l'entourage, aho mugendana, ta famille, société, ibifata gute? Ako kabazo karankora ko gamone yanje. Urumva jewe ubundi nkijayo. Cyane dufate nkitangura société yanje vraiment n'abanuma n'abambere baranshigikira barambaza yo ukeneye iki nta kintu na kimwe vraiment batando baba bakeneye mbe ndi au top pour tout ama événement iki baba bakeneye mbe ndi au top. Gusa rero hariho kwa kuntu usanga mu buzima busanzwe uko nahora ndabaha umwanya mudufate ko twaba tuvugana n'abavyeyi twaba tuvugana nabo tuvukana ku telefone abagenzi banje nkaba telefona tugahura bwa vraiment uravye ama activité tugira muri Miss Burundi canke ama formation canke iki biraduswara umwanya munini kuryo namashika muhira vraiment mbandushe donc nkora utuntu duke sindi umwanya wo kubavugisha. Rero tuvugana bari frustre mugabo vraiment barantahura n'abantu vraiment bafise imitima itahura sino baba barankubise ko vraiment sinkironka umwanya munini wo kubaha. Wawe nawe bifata gute? Uyu sheri wanje ngira ni azazombwira ubu ntawe uhari vraiment ninamuronka nzokubwira uzocumbatse. Ok. Floris, nashaka kubaza aga clin d'œil wogirira umukobwa ashaka kuzoparticipa muri Miss Burundi l'année prochaine nakahe? Ok. Aga clin d'œil nomugirira ne te permet pas de kutikunda. Ntuvyiyemerere en aucun cas. Aime-toi, valorise-toi. T'es belle, t'es intelligente. Niho waza rero urumva ntuzubipermete ntihagire ijambo na rimwe rizoza ribigukure. Nico novuga kiri important. Ego. Bon, nashaka kubashimira cyane. On est bientôt vers la fin. Nashaka kubasaba mwibutse vos fans, abantu babakunda, abantu bashaka kuvota muri Miss Burundi. Mubibutse mu kungene bashaka kuvota, munababwire bavote vos projets. Ego. Parole est à vous. Tuhera kuri nde? Tuhere kuri Keisha hama mugenzuko. Ndabitsa tuweshana. Nkuko nabwiye izina ryanje ni Gateka Marie Major Keisha nkaba ndi la candidate numéro 13. Bakunzi banje n'abakunzi ba Iris mwashaka kuvota numéro 13 karibu cane kuri Instagram ya Miss Burundi officiel muca mubona link iri muri bio yabo ucukika ko hama ugascrolla kuko ndi munsi ukacurondera numéro 13 ucukika ku gakazi kari impande yanje
hanyuma ukaca uduga hejuru ukemeza ko ari email yawe hanyuma ukaraba neza ko wasubmitinze vote yawe ko wayitanze yagiye. Proje yanje mwayumvise mu kiganiro, umuntu azoyikunda n'ukuri uzoyikundisha nawe mubana bose kugira muvote mwese. Merci. Okay, nanje ni amazina yanje ni Ngabano Floris uko nari nabivuze. Hama bakunze baba jeune. Bakunze nanje ndagashiremo baba jeune, abantu muguma mubona impano ziguma zipfa vraiment. Je suis là. Nahashitse rero votez pour moi ndi numéro 46 pour voter yabivuze uca kuri page ya Instagram Miss Burundi officiel hama hari akantu hepfo muri bio handitse ko vote ndabisubiremwo cyane nibijya nyene yavuze email kuyenregistra vyose nacumanuka Ngabirano Floris numéro 46 aserukira intara nziza ya Gitega. Merci. Je nanje ku batanzi nitwa Kugarugira Case ya candidate numéro 36. Abamaze kuntora vraiment merci beaucoup. Ataranana nabo nukubigenda nkuko abandi babivuze hariho lien de vote. Ndabasavye vraiment mufata umwanya mwinjire muri lien nivyanka musubiremwo nana kimwe kuko bijya bintu ndabizi birarambira vraiment turabizi na connection n'ibintu byose mugabasha kubaka kazoza si jewe gusa ndakeneye support yanyu ndakeneye mumfashe kandi si ibintu by'iwanje gusa ni ibintu by'igihugu cyose rero mugende murabe numéro 36 hama mu partage autour de vous kugira n'abandi bavote. Merci. Nanje ni Iris Gloria Irakoze nkuko twabivuze numéro 25 kuntora ni kwa kunzi nyene aba bavuze mugahaye akantu bibagiye gatoyi donc urumva kubera connection tameze fresh uraklika kuri envoyer ucurindira ka message muntu w'Imana tabonye message ntuveyo acaza message votre vote a été déjà enregistré aho onyubeje kuntora uhejeje bon kubanzi bashaka kunyeka preuve kuko ndi Thomas ego bashaka kunyeka capture canke iki mugabo ikintu utegeza kugira cupasira uwundi mugenzi wawe nawe ahejeje aca atanga ku mugenzi wiwe kugira ngo bandanye byongerekana ego nuko intara serukira nayo mwayumvise ni buhumuza yabananiye bose kandi nari nsikora abagenzi banje nuko Miss Burundi 2025 kuri candidate numéro 25 urumva n'ibintu bishushe. Je nko twabivuze nitwa Simon Emishabel serukira intara yagutse utanyerera numéro 48 hama kuntora niyo link iri ku ma platform ya Miss Burundi kuri Instagram na Facebook. Okay, Instagram ucubona link iri munsi ukinjira kujya bibabwiye ndi numéro 48 ukajugira kuri envoyer ukarindira iyo message nkuko Iris yavuze ariko akabana nibagiye mu mugambi wanje nzokorana cane n'abanyeshuri kuko murazi yuko igiti kigorwa kikiri gito rero ivyo kwiga gukoresha amafaranga neza tuzobihera mu mashure à travers ama club azoba créer mu mashure. Merci beaucoup. Nahaduhereje ikiganiro cacu igice ca kabiri c'ikiganiro twariko turagirana n'abakandidate finaliste Miss Burundi mu gikurikirane cose ntaguspoila ntaco gusimbisha non mu gikurikirane cose ça a été très intéressant turashimiye cyane abakandidate finaliste baduhaye umwanya wabo ego bon namwe mukomeze gukurikirana imbuga za Iris News.